Ndabaramukije cyane abakunzi ba Mijo Talent TV mwiriwe cyangwa se mwaramutse bivanye naho muherereye. Ni Joseline kuri micro. Abakunda cyane akaba yabonye ko umwaka utorangira atabipfurije gutangura umwaka mushasha mu mahoro. Murazi yuko uyu mwaka mu gihugu cy'u Burundi twahuye n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko muri ibyo byose twahuye nabyo Imana yarakurinze, Imana yarandinze, nawe yarakurinze kugeza uno munsi ugihumeka. Hariho benshi batanguye uno mwaka ariko ino saha batakiri mu mubiri, bamaze kuja ahacecekegwa. Hari n'abandi uyu munsi bari mu bitaro barembye cyane, hari n'abandi babaye imfubyi kandi umwaka watanguye bafise abavyeyi, hari n'abandi uyu munsi babaye abapfakazi. Ni kuvuga urufu uko bukeye nuko bwije niko ruza, ariko wewe Imana yarakurinze, uricari muzima, ntiwagwaye, ntiwagwajije. Ibyo byose ni ibintu byo kugira gute, byo gushimira Imana. Nagomba ndagusabe ikintu kimwe, nimba uzi ko Imana yakuzigamye muri uno mwaka, ukaba utagwaye, ukaba utagwajije, ukaba utaraye inzara, ukaba utapfishije, shimira Imana hama wibuke gusaba imbabazi uwo wese mwagiraniye ikibazo muri uno mwaka. Uyu mwaka nturangire udasabye mugenzi wawe imbabazi. Ushobora gusaba imbabazi ku muntu kandi ari wowe uri mu ikosa, ariko ugaca bugufi ukamusaba imbabazi kugira ngo wicire inzira yawe nziza. Rero ni byiza gusaba imbabazi, tukitatura na bagenzi bacu kugira ngo dutangure umwaka mushasha twishimye, atakintu kituboshe ku mitima, tunezerewe kuko tuba tuzi ko umwaka mushasha tuwutanguye ariko tutazowurangiza. Ndipfurije umwaka mushasha abarundi n'abarundikazi, ndipfurije umwaka mushasha inshuti n'abagenzi, abari mu makungu, abari hirya no hino, cyane cyane abakobwa bagenzanje bariko barapambana n'ubuzima muri Arabia Saudithe. Ndabipfurije umwaka mushasha. Ndazi neza yuko muri Arabia Saudithe nta by'umwaka mushasha bibayo ku munsi wa bonane cyangwa ku munsi wa Noel. Bo bazinduka barakora, nta byo kuruhuka, nta byo kuyumvira ngo n'umunsi mukuru. Abo bose nabahaye courage mu bikorwa bariko, nibagaruka mu gihugu bazongera bahimbaze nabo umwaka mushasha. Ndabakunda cyane, ndabateye intege ku bikorwa muri ko murakora. Imana ibaje imbere, ibongera ingufu kandi ibazigame ijoro n'umurango, ibahe kuzogaruka mu gihugu amahoro. Ndabakunda, ndabateye intege, mukomeze kugira umwete mu bikorwa muri ko murakora. Hama abariko bitegura kugenda nabo nyene ndabateye intege, mukomeze gusenga Imana iyobore ingendo zanyu kandi ibahe no kuzoshika ku kazi amahoro, mushikire no ku bikorwa byiza. Abataravyiyumvira nabyo nabo nagomba ndabararikire yuko batokomeza kurera amaboko, bohaguruka bakaja kurondera ubuzima, kuko ubuzima ntiburondera uwicaye, bisaba guhaguruka tugakora. Abakenyezi, abakiri bato, abakuze, abo bose bumva babishoboye, imiryango leta yarayuguruye, bahaguruke baje kurondera ubuzima kuko byose birashoboka. Mwari kumwe na Joseline Irankunda, nkaba nipfurije umwaka mushasha abagwariye ku bitaro bito na bikuru, abari mu mazu y'amabohero, abo bose bari mu bibazo bitandukanye, ndetse n'abazima bose aho bari. Ndabipfurije umwaka muhire wa 2024. Ndabakunda cyane, mugire umugisha.